ikaze n'ijyanyu nshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu mukunda BTV. Kaze muri amakuru twabateguriye. Amakuru uno munsi akaba agizwe n'ingingo imwe rudende rwanege inyuma y'iduzwa y'igiciro c'ibitoro hano mu gihugu cy'u Burundi. Ico gitoro nuno munsi ntikiboneka. Amafaranga yo kwiyunguruza yaraduze kubaja mu gihugu hagati, nayo abanyeshure mu gisagara ca Bujumbura ntibagira uko bataha, bamwe bahitamwo kugenda n'amaguru. Ariko uburongo ya Trabu akaba abasaba kutaduza ibiciro ngo bikike mukiza mukanya nido y'ano makuru twabateguriye. Ndasubiye kuba ikaze. Naye ndababwiye mu ntango zano makuru, inyuma y'iduzwa y'igiciro c'igitoro hano mu gihugu cy'u Burundi n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu, n'ubu igitoro ntikiboneka hano mu gisagara ca Bujumbura. Abagitondera basaba leta ko kuba yarakidugije bo kwigora kikaboneka. Jessica Karene Ingabire. Igitoro kiduze ariko kikaboneka tubifata nk'ibintu nyene bisanzwe. Ingorane twohura nazo nuko boduza ariko ikiboneka. Ivyo vyari bimwe mu vyifuzo vy'abunguruza abantu mu kwezi kwa Kigarama umwaka urangiye. Kuno wa mbere mu gisagara ca Bujumbura mu cyo sigize igisagara ngo ruhagara gukura igitoro cyo cyo ngo bwa essence canke mazutu, inyuma yaho hafatiwe ingingo yo kongera ko amafaranga 300 ku biciro byari bihasanzwe. Momwe mu basanzwe batunzwe n'inco gitoro bagira bati singorane nko kuva mu gatondo nonze n'ahandi itahari ntiteze kiza kuza. Twebwe bigiye kuba nabi kubera iyo usubije nko kwiba wabara ko igitoro waguze cyaduze cyane. Besoma y'abandi n'uronka nabo. Usanga muguma mu ndu z'ababose ngo wamwivye amafaranga nayo wakoze ikiwakora ukabura kubera iryo duga y'intuze y'igitoro. Yaba abashe gutuganiza ntatashimye kuvuga, bose basaba ko coboneka ko cadugijwe. Bosaba leta igira ibishoboka ko yafashe ingingo yo kuduza esasi, ikaca ifata n'ingingo yo kugira esasi iboneke ko n'ubundi yaduze ntayabonetse. Abako nyene nk'uko caduze ko kopfuma duca tukironka kugira tubandanya akazi. Urumva ko umuntu ari hava yitwa n'ikigoye. Ingingo kuduza igitoro yashikirijwe mu itangazo n'umushikiranganji w'ubutare n'agataka, amasoko ntanganguvu yagize kwa 27/0 umwaka wa 2022. Jessica Karene Ingabire urakenuye kuri iyo nkuru wa dutohoreje. Naho kibura ku mastation kuri Magendo ho kiraboneka. Aho kibonetse kigugwa hagati y'amafaranga 5,000 n'amafaranga 8,000. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Pierre Claver ruca mu vyuma. Amakuru dukura mu bene gihugu bunguruza abantu n'ibintu bahana mu gisagara ca Bujumbura yemeza ko hari aho abo bene gihugu bimwe igitoro na bamwe mu bakozi bakorera ku masitasiyo mwamwe. Ayo makuru akavuga ko baba bakibikiye abadandariza ico gitoro mu mpisho kuri Magendo kuko baza kugitora kuri ayo masitasiyo mu mabido ku giciro c'3,500 ku litiro. Nkuko vyemezwa n'isoko ryacu, aba badandaza bakijana muri zone ya Buyenzi cane aho naho ubu iyo litiro ikabigurwa amafaranga 5,000 kuduga, mbere ngo hari naho ishikana amafaranga 8,000. Kugira rondera ico gitoro aho kuri Magendo ngo nuko ata mugabo akiguha, ahubwo usanga ari abakenyezi bicaye ahantu barindiriye uza kugisaba. Claver ruca mu vyuma. Nawe urakenuye kubera iryo bura ry'igitoro. Ibiriko birononekara sibike. Duhere ku banyeshure bava ku mashure aho bemeza yuko bibagora kwiyunguruza muri ino minsi kuko n'amabisi yabunguruza ubu atakihari, aho usanga ku bituro bitandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura hari imirongo miremire. Mugenzi wacu Mirix Mugisha yahaciye. Ushitse ku mabisi aja mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura uhasanga imirongo y'abantu barindiriye ko imodoka zibunguruza. Igihe twashika mu masaha ya sahindwi, abanyeshuri benshi bariko barataha aho vyaboneka ko bashikira ku mirongo miremire kandi ata modoka zihari. Icaboneka nuko hinjira ofisi nguvu kuko banigana mu kwinjira. Abanyeshuri batashimye kuvugira ku mbonesha kure bakaba bamenyesheje ko kuguma batonze bifise ingaruka mbi
kuko baguma ku mirongo umwanya munini bigatuma bashika batevye muhira bigatuma bataronka umwanya ukwiye wo gusubiramwo neza ivyigwa bize. Mwomenya ko ivyo bitanguriye aho hadugirijwe igiciro c'igitoro bigata ko bikanabura. Mirikse Mugisha nawe urakenuye. Bamwe mu bunguruza abantu hano mu gisagara ca Bujumbura bemeza neza yuko ubu akazi basa n'abagahagaritse ku gutinya kwanka guhomba. Ni mu gihe bavuga yuko n'ubu bisi yari ku mafaranga 400 nubwo igitoro caduze ariko igiciro gishasha ntikiraboneka. Ange Negrita irakoze. Ibiciro vyo kwiyunguruza uja hagati mu gihugu byaduze ku bituro bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura aho twashoboye guca twasanze ingendeshwa zimwe zimwe zihagaze. Tubajije bamwe mu bunguruza abantu batubwiye ko atagitoro bafise. Uyu yagiriwe amahirwe yo kukironka avuga ko ari ukubura uko bagira kuko bari kubakorera mu ruhombo. Igihombo ni kinini ya cyane kubera twebwe kuri station igitoro kironka n'ingorane kandi niyo tukironse tugironka ku ibeyi yaraduze natwe kuri bisi ntibatudugirije. Ubwo bari bakwiye kuraba natwe ku biciro bakatudugiriza amabisi. Akanavuga ko hari n'igihe umunsi wose uhera badakoze ari navyo binahava bikabateranya na banyene izo ngendeshwa kubura amahera basanzwe batanga bita versement mu rurimi rw'igifaransa. Hari igihe n'umunsi utawukora wirirwa kuri station ugakura kuri station utaha. Versement nyene wa boss batubwira tubaha versement kandi natwe urumva amazutu yaraduze no kuyaronka n'ingorane turirwa turashwana n'ababosi nyene n'ingorane nyene. Ivyo biruko mu gihe ibiciro vy'igitoro vyadugirijwe ariko ibiciro vy'amabisi yunguruza abantu bitaraduzwa. Ange Negrita irakoze nawe urakenuye. Kwiyunguruza ntivyoroshe kandi ubu ku muntu aja mu gihugu hagati kuko bakurihisha amafaranga ushatse ariko abene gihugu bo bagasaba yuko leta yoshinga igiciro cyo kwiyunguruza ku bantu baja mu gihugu hagati. Jules Nakimana yaciye ku gituro c'imodoka zija hagati mu gihugu kuri Kotebu hano mu gisagara ca Bujumbura. Ibiciro vyo kwiyunguruza uja hagati mu gihugu byaduze cyane nk'uko imbonesha kuri yanyu BTV yavyiboneye ku gituro cyo kuri Kotebu ahakorera imodoka zija mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu. Bamwe mu bunguruza abantu twavuganye batashimye ko tubafata amasanamu bavuga ko baduza biturutse ku iduga ry'igitoro aho hongewe ko amahera agera ku 300 ku litiro. Nayo abiyunguruza basaba leta gushinga ibiciro kuko hacaba kwikikamukiza bakaduza ibiciro ku rugero rwo hejuru. Aha twavuga ko duga igitega n'imodoka mu bwoko bwa Probox vyavuye ku mahera ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 aja ku bihumbi 15. Nayo bisi zisanzwe mu bwoko bwa Hiace shika igitega bikaba vyaduze gushaka ku mafaranga ibihumbi 10. Ngozi kuduga n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox bikaba vyavuye ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10 aja ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 12 na 15. Nayo mu Bukeye gushikaho bikaba vyahora ku mafaranga ibihumbi 3 uri mu modoka mu bwoko bwa Hiace bikaba bigeze ku mafaranga ibihumbi 5. Ivyo biruko mu gihe ibiciro vyo kwiyunguruza uja hagati mu gihugu hatarasohoka ingingo ihindura ivyahahora. Jules Nakimana. Charles Ntirampeba arongoye ishirahamwe y'abunguruza abantu n'ibintu hano mu gihugu cy'u Burundi Atrabu amenyesha yuko abarongoye muri no misi bariko bakora bahomba ariko ica abasaba kutikika mukiza na cyane cyane yuko bariko barabivugana n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo gutwara abantu n'ibintu. Kurikira Charles Ntirampeba. Harafashwe ingingo yo kuduza igitoro ku bice birenga 12%. No kuvuga rero yuko iyo igitoro kiduze kuri twebwe dusanzwe dukora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri birateza intambamye cyane na cyane cyane ko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu ari gisata gisanzwe gikora kitunguka. Ivyo bitoro naho byaduze urabona ko nubundi imirongo ikiri miremire. Twebwe tuhamagarira abo dusanzwe tujejwe yuko bobandanya bubahiriza ibiciro bihasanzwe mu kurindira ko dukorana inama n'ubushikiranganje butujejwe mu ntumbero yo gutora umuti kandi iyo nama izoba vuba. Ntihagire rero wikika mukiza abo utwara abajaji taxi canke ikindi ngo atangure kuduza ibiciro uko avyiyumviriye
kuko igiciro cyo kwiyunguruza ngaha mu gihugu cacu gisanzwe gishingwa na leta. No kuri iryo jwi duciye turangiza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza, reka nabashimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikirana, abandi nshimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya. Ibiganiro kuri BTV birabandanya n'amasaha 28 kuri 28, reka ndabifuriza kugira ibihe byiza mwese aho muri murakoze.